Ndabaramukije bakunzi ba ARGOS TV kaze mu kiganiro Ready Stock mushikirizwa na Cynthia irakoze. Uno munsi twatwazaniye indi sije ego hama nkaba ndi kumwe n'umushitsi ngaha hano mukanya arabibwira ariko uno munsi twatwaje kuganira kusije uvuga ati mbega iyo umukobwa atishimiye ukwasa hoba ukwasa cyangwa uko ameze hoba hari ikibi kirimwo. Reka mbanze akanya umushitsi abanza abibwire. Nitwa Aleta Bernice. Ego no twadufise umushitsi twa Bernice. Mbega Bernice mu kibano aho ubaye iyo umukobwa atishimiye uko asa, iyo atishimiye uko asa aba mubona gute wo mu kibano aho uri? Ego Henshi umukobwa atishimiye uko asa abafise hariho ababa bafise ibihere canke afise amabara mu maso canke hariho nawe usanga baba birabura cane canke afise n'inzobe nyinshi irenze. Iyo atishimiye ukwasa yirabura umva hari abantu babaho uko nye batabyishimiye ukumva ukabona ko batari fier nuko bari aho waye ukamara hari umaze kumva baba ariko bameze ugasanga avuga ati je kweri ndabikunusa ndirabura cyane bibasinde nabikunda. Hariho aba usanga baba birabura ugasanga nyene ari na mwiza mugabo ugasanga bivanye nuko wewe yibona ko yirabura ukumva nyene ntabikunze mugabo cyangwa gasanga bagiye nko kwiyambiza. Ego hama iyo mbega naho ati iyo atishima uko ameze iyo atishima uko ameze baba ameze gute babimeze gute? Hari igihe aba abyibushe cyane canke ugasanga nta gisusu afise ibyo turakunda kubibona. Ego cyangwa ugasanga hariho n'abadashobora kuba nyene barivyo yawo uko ari barebare cyane cyangwa ugasanga abyibushe rwose cyangwa ugasanga ni mugufi ibyo yose ego tukabibona. Mbega Bernice ni yahe kuya kuntu usanga umuntu atishimye uko kuntu asa nizahe ingaruka akunda kugira dufatiye kumwe n'abandi canke mu bandi nizahe ibintu bikunda kumushikira kenshi? Hariho nk'abakobwa usanga hamwe turiko turifotoza ndavye nko ku bagenzi b'iwanje ugasanga twagiye nko kwifotoza muga ugasanga biramuteye isoni kubera hari usanga bafise bijye bihere binini ugasanga nyene bijya bibukre ugasanga biramuteye ikibazo kutaje hamwe n'abandi ugasanga nyene ameze ukuntu akikumira abandi nyene kugira agende kwifotoza. Canke hariho nk'uba aba yirabura ugasanga ariko aragenda gufata amahera yiwe akagenda kwisiga kugira abinzobe kandi ugaca usanga ahubwo aciye aba mubi kurusha kwa kundi yarasa. Ego uratubwiye ko haya usanga kuya kuntu ingaruka ashaka kugira basi urashaka kubona nk'ubu urasanga umukobwa arirabura siko? Ego arirabura kandi yari mwiza nta bintu afise nta bihere afise mu maso vraiment asa neza ukasha usanga ego ndikora bwandi bako usanga yagiye gutama amahera mbega nta zindi ngeso usanga zibatwaye mu kuya kuntu usanga nta mafaranga afise kugenda kugura kuya ajye amavuta yo kwisiga dufate ku ncu umuntu yirabura kuya kuntu yihindura bitwara amahera menshi si ibintu byo kugira. Mbega niho hariho izindi ngeso usanga yagiyemo kuntu udashaka kuburonka amahera yo kubigura ingeso umuntu usanga yagiyemwo ko nyene mu buzima busanzwe. Ego hariho nk'abakobwa usanga baca bagenda bakarondera amahera mu bintu bitandukanye kubera ata mahera kuko bijya bintu nko kwisiga ni mpaka ubandanye uguma wisiga uhagaritse rero sha urumva isura nawe ucugira ushitangwa gusa nabi urasa nabi cyane cyo ugasanga bigiye twita ngo nabashuga daddy yagiye akagenda akamusaba amahera. Hariho n'abadashobora n'abahungu arashobora kugenda kubasaba amahera muga akakubwira ibindi bintu mushobora gukora gusa rero kubera babona
akeneye kukwama yisiga azi ngo ibyo onya ngo niko ngo acaba ngo abamiza ngo yisize naho ibyo onya sibyo ugaca usanga rero yagiye mu ngeso mbi kubera nyene yabonye ayo mahera mugabo ntaba ari byiza cyangwa ugasanga nyene yagiye kuryamana n'abandi bapapa kugira bamuhe amahera kugira nyene ashobore kuronka ivyo gume yisiga hama mbega naho iyo nize ngaruka ashobora iyo atishima uko ameze atwa tuvuye ku kuntu asa iyo atishima naho uko ameze watubwiye ko iyo atishima iyo umuntu atishima uko ameze hariho usanga vyibushe cane ugasanga bon afite taye mbi ugasanga wundi yaronze gose undi ugasanga ni mugufi gose undi ugasanga ni muremure mbega nize ngaruka nkuko kuntu kutishima ukuntu ameze ashobora kugira dufatiye nk'akarero nko kuba yo ari wonze hariho abakobwa usanga baba bonze ugaca usanga bagiye kurya bijya binini ngo byo kubyibusha ugaca usanga ahubwo by'ingurube nyine ugaca usanga ahubwo uko yari ameze nuko yabiriye ugaca usanga ntihaciye aba mubi agacamera akagira nka taye nyene imeze ukuntu nk'uko kare yibaza ngo imeze nayo imeze gute urashaka tubwira imeze nabi sawa bon washobora kutubwira ati yego biye bintu nanje bon muhanda byumva ugasanga nk'umukobwa aronze nivyo ugasanga nk'ubuye yahora yonze vraiment ameze neza ariko ngo ashaka kuvyibuha peut-être none bijyaye aje kwifata kenshi byavuye kuko imbega iyo umuntu yonze daje hariho nk'abantu bivana nk'abantu hariho nk'abashobora kukubwira yo ngo hera ngo nkakarya gakobwa cyangwa ukuntu kangana ngo kuri kasha ngo menga ntikajya nukuri cyawe ugasha usanga nyene biramutumye ababara cyane ati reka nanje mpitemwo ngende kugira ngende kurondera nk'ibyo binini cyangwa ibindi bintu usanga bivyibusha kuko ni byinshi cyane hariho n'ibyo bazanye ngo amakora ngo azane ibisusu umva ngaho wowe tuba tugiye ku bantu batagira ibisusu sesiyo yego birahari vraiment bihari jewe ahubwo jewe biranga titimagine umukobwa ushaka gusanga uno munsi ugasanga yabonye vraiment ikintu cyo gutaba fier y'ukuri ugasanga nk'uno munsi murahuye afite ibisusu je ugasanga nta bisusu afise umva ni ibintu nyene umva bigira birahindagurika kugira ibihe bigira birahindagurika nyene ibintu bigenda birahindagurika mu minsi hazotuzanira n'ibindi gusa iyo mbega ivyo bintu kuja kwambara ivyo hariho n'ibindi bintu ndibaza bihari byo kugira abo bantu bashaka ibisusu babigire ukuntu hariho ibindi bintu byohora wumva ko hariho n'ibindi bintu bagira ugasanga bibaza ni ingaruka mbi cyangwa ivyo bintu nyene byerekeye byo kubyibuha je ibyo numva ni nko kurya ibinini canke batuvuye nko kuri ibyo baba bonze nk'abajya basi baba bavyibusha hariho nk'abaca bagenda ngo bagasanga bagiye nko kurya indimu ngo nizo ngo zituma ngo yonda mugabo ugasanga ahubwo haciye hazamwo n'indwara ugasanga yaciye n'izindi ndwara ugasanga kandi ugiye nko kwivuza bagatanga amahera menshi kandi iyo wari umeze uko onya ariho byaba ari sawa urumva umuntu nyene no kuguma ameze kwa kundi Imana yakuriye gusa nyene basi hari ibindi ushobora kugira komsa ntucu hari ibindi bintu hama sport usanga hariho ibindi bintu nyene byinshi usomba kuja kurya indimu basi hano azikizo ndimu gusa kamenya ukuntu bitwara umva ibintu ngera biba bipanze kwa kuntu pansho kurya nivyo hari usanga bagwaye amaestoma kandi estoma ugasanga ko bagasanga greta mu nyuma gituma wabigize yego urumva ko ni ibintu byinshi icambere nuko umukobwa yoba fier yuko ari akishimira uko ari ibintu bakubwira ngo uja kugura hano bagenda kugura ibyo nzo kuvyibuka ugasanga mu bihugu biteye imbere hari ukuntu usanga hari bazanye ibintu by'inshinge canke ibintu by'amaproduit usanga babaha ugasanga ugasanga nk'umukobwa utitibajino uhora umeze neza ngushaka ibisusu ugasanga wabyimbye kimwe ugasanga ni bya bindi biko biyavamwo ingwara amakanseri ngayo ugasanga umuntu ariko arabura je mpanda haraho navyumvise kandi byarabaye yego byarabaye urumva rero none ubwiki abigeme
ukungene kuya kutishima ukuri uko ameze ubahanuye iki nka wewe umwigeme nawe nkuko jewe nk'ikintu nobahanura nuko umuntu wese ashobora kuba fier yuko ari kuko nta muntu aba mubi oya hari igihe ushobora kugenda ukibaza ngo jewe inya ngo byongeye ko ngo sindabikunda cyangwa uri mubi mugabo umuntu ntaba mubi kuri bose haragiye igihe umuntu nabajyanye tuvuga ati ngo nye ngujya ngo ni mwiza hariho n'abashobora nyene kuvuga ati ujyanye ngereranije na nakaba wahora wibaza ngo uri mubi ati ujyanye yibaza ko ari mubi niwe ugasanga niwe ari mwiza urumva umuntu wese nukwiha agaciro akimenya icari kuko nta muntu waba mubi Imana yaturemye twese turi beza ego muravyumvise Bernice atubwiye ati ifo kuba fier yuko muri ifo kuba fier yuko turi nimba uko kumeze uko Imana yakure nimba ufise uwonze ubyibushe uri muremure uri mugufi ifo kuba kandi icambere kwiha agaciro twiha agaciro twiga abakobwa kuko hajya agaciro ka mbere nta muntu azoza guha agaciro atako bihaye wenyene ubwa mbere ubiha agaciro wikunda uko kuntu uri uko umeze nimba uforomye umva uko uforomye pempo nimba uforomye nka primus niko bakunda kubivuga ndabeshya aho bwate ngo umuntu ugasanga kandi kenshi ndakubwire ivyo nakunda biva kuba kenshi usanga biva ku bahungu usanga biva ku bahungu bazi ko uhashabuza nk'umuhungu ugasanga nyene niwe bari ko baguponda akubwira gohera kukuntu byubushe ibikintu bicanye nawe nyene nawe ive munyene ukayibona arige nawe rego ushobora kubibona ugasanga nyene ukavuga ati nawe jewe kwebiga ukavuga ati aba bigusabye ifo wati je hariho abakobwa murambona ugasanga byo suko afite yega tayi hatari gusa ibintu gusa kubera ari fier ugasanga afite tayi bema nziza basi yaduba cyangwa ati yari yakiye ugasanga byo aramba kandi ukari kwitaye fresh kandi ugasanga Sinaba uraberewe usa muri wawe yabonye ko aberewe usanga kenshi usanga ari abantu bakunda kubivuga sisi ego ndabyumva kuko kenshi cyangwa ugasanga babwira bariko bavuga naka ngo yumva icyo taye basha ni nziza naho gace wiyumvira yo nanje basha ego urumva ko icambere twebwe nyene twiha agaciro twikunda uko turi kuko n'ujya wonda tuzagukunda azakunda kubera wewe bikunze deja kuko kujya kuntu utiyemera wonyene ukuri usanga bigutwaye mu zindi ngorane ugasanga hageze n'umuntu agutwirukira byo naho ubwira bwo ati umuntu vama ko arambesha ashaka kugira kambamwe ashaka canke kandi usanga ni kwa kundi no umuntu ufata ngo aragwa agaciro ubona ko umenga ko arakubesha kwera umuntu ndabona kwera wabijene jeje nyene niravye ati jeje niravye ndabona ko ivyo bitokunda kuno umva refiye muri ko umatwumviza muyihe agaciro mwebwe nyene mwikunda uko muri nimba ufise inzobe nimba urirabura hari aho gafise ubwirabure bwiza vraiment hari abakobwa usanga vraiment birabura mugari beza cyane kurushaho kujyanye wibaza nyene ari inzobe nyinshi ugasanga yikunda amavuta ari mwiza cyane ibintu bitwara amafaranga menshi ugasanga uretse kuyakoza ikindi kintu cyo guteje imbere ejo si ukasanga ugiye kugura amavuta yarazimbye si ibintu byo ngaha hafi ego hama mubandanye rero mwiha sinzi ukuntu bivuga gusa abakobwa benshi niko tumeze urabona mugenzi wongera ameze ugasanga yahora yonze nimba wowe yafise amafaranga akarondera ibyo bintu byo kwisiga wowe umukobwa acugenda ubigutwemo ngeso uko Bernice yabitubwiye urumva simpaka ugende kuraba uwundi kuko abantu ntitubayeho kumwe yego ntitungana n'uburyo kumwe hariho usanga wewe kandi ujya ubona ngo yagiye wewe ngo kubirondera ntubuzi aho aba yabikuye niyo mpamvu rero wewe nyene uriraba kandi no kubigwa usanga ntibigwa neza umuntu kumwe wowe urashaka kubyisiga bikugwa neza nenda byisiga bikangwa nabi ugasanga hoho rero sana nabi go cyane yego urumva abakobwa mwikunda uko muri umva pemporte kuri wihagaciro wenyene umva ubice kuvuga ati je ukomeze kose ndabizi ko ndi mwiza kuko nawe uzobura 10 ntuzobura numwe niko novuga ama ego nta bindi byinshi dufise twovuga gusa kimwe turashaka abakobwa
ndashaka abakobwa nyene bikunda utagenda urivanga mu bintu by'ibyo byose ngo kubera ngo je ngo ndazi uko nsa vraiment ngo nukuri asha ngo nyimba ndose n'ugira uko uya kanamahamagara ngo umva ngo nca profit ya mumva ni imana ngiye biboneze oya suko wowe nyene wiha agaciro uvuga ati je uko ndi kose ndabizi nuko nyene kandi imana yandemye ibona ko imbere kandi ibintu bizoba bimeze neza pana ko kutiha agaciro kuko ikintu ca mbere n'agaciro k'umuntu wedeje utamara kwiha agaciro ukuri kugira uronke umuntu akaguha urumva n'uwo muzohuwa no muzobwa nta gaciro azoguha kuko nawe nyene ntakuzobwa uwihaye yego hama nitworandira benshi ndagushimiye cyane ko washoboye kutwitaba yego n'undi munsi tuzogutuma ko ndibaza ko uzohashika yego merci namwe yego hama bakuzi ba ARGOS TV tukaba tugarukije ngaha yego murakoze